Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 mu kakaro mwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Rutana aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 12 ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 34 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:8 zo ku mugoroba amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere naje ndayizenjera yabashikirije mwakoze kuyakurikira.